cya kabiri turumvikane koroherana kenguruka wenyine yari yatanguye guhamba eklesiya aragituka tukayeza amwambika ibara mugabo tukumvikane kenguruka ingene yaronse ikigongwe mu nkuru nziza naho bakatwereka neza agereranya imana n'umwungere akakondera intama yatakaye n'umuvyeyi yakira umwana we w'igishushushwe akamwakirana umutima w'urukundo mbere akagira n'umunsi mukuru. Iyo rero tuza kumva Yesu agira ati iyo umunyakabi umwe yigaye biraheza mw'ijoro hakaba akanyamuneza karuta agateka n'amiranga 99 ataco biyagiza. Izaba tuza kumva uno munsi igiti nzoheza ngaruke kwa data ndiko nzosubira kugaruka kwa data kugira ngo abana b'igishushu bakire. Uraza kumva ko yigira inama ati mve hasi ngaruke kwa data ngende nsubire ndamusaba ikigongo. None natwe duhere ngaho nyene kuko natwebwe ari aho usanga tudatunganye dusaba ikigongo mukama ku bicumuro vyacu vyose dushobore guhereza ibuka y'ibisa dufise umutima wagororotse. Ndirega ku Mana Data mushobora vyose Imana mushobora byose nitugirire ikigongwe maze niyamara kuturekera ibicumuro vyacu dushikirize ubuzima budahera.
Mukama araheza amubwira ati oga imanuka n'ingoga kuko igihugu cawe wakuye mu Misiri cashaye. Ntibarushe bihagararako, inzira nabategereje gukurikiza bayitaye. Bacurishije mu vyuma ishuri y'inzahabu, none niyo bapfukamira, niyo bahereza imperezo bavuga ngo ehera Abayisirayeli, Imana yawe yamukuye mu Misiri. Umukama arongera abwira Musa ati ndabona ko ico gihugu ari intagondwa. Ubu rero reka ishavu ryanje ryisuke, ndabatikize n'agasya k'akarere. Ariko wewe nzokugira igihugu kininiya. Musa rero aragerageza gucuresha ishavu ry'Imana, avuga ati ni kukiga Mukama utayishavu ku gihugu cawe wakuye mu Misiri, ku bubasha bw'ukuboko kwawe n'ibiganza vyawe. Nusubize agatima kuri Iburahimu, Izahaki na Isirayeli, abasuku bawe, wemereye icese ko bazorondoka bakagwira nk'inyenyeri zo mu kirere. Wongere wibuke igihugu wemeye uzoshikiriza abuzukuru babo, kikabiragi ryabo imyaka yose. Umukama ngo yumve ayo majambo ya Musa, arahava araturura. Igihano yari yashatse guha igihugu arakireka. Iryo ijambo ry'Imana.
wadukomeje ari we Kristo Yesu umukama wacu, kuko yanyizigiye akantera iteka ryo kumukorera, naho nari nabanje kumutuka, kumuhama n'umwambika ibara. Ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabigize ntabizi ntaremera. None ingabire y'umukama wacu yarongerekanye we n'ukwemera n'urukundo ufise muri Kristo Yesu. Iri jambo riri kwemerwa kandi rirakwiye kwakirwa atankomanzi. Kristo Yesu yazanywe ku isi n'umukiza w'abanyabicumuro, nkaba uwa mbere muri bo. Ariko igituma nagiriwe ikigongwe ni ukugira ngo mbe uwa mbere Yesu Kristo yerekanamwo ubwitonzi bwiwe bw'agahebuza, maze bibera akarorero abazomwemera ngo bashikire ubuzima budahera. Umwami yamaho, Imana idapfa, itaboneka, imwe rudende, niteka iteka ryo gusengwa, yongere inahazwe mu myaka yose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ese rero arabatoranya
iminsi mikeya iheze wa muntu mutoye yakoranye ivyiwe vyose yigira mu ntara ya kure asesagura itunga ryiwe acika igihumbi vyose bimaze kumuherako atera ikigoyi muri ico gihugu guca baramukubira avaho rero agenda gushumbira umuntu wo muri ico gihugu nawe amurungika mw'itongo ryiwe bamuragirire ingurube yahora ashaka kwihimbuza ibishishwa bagaburira ingurube yamara ntiyabona ubimuha niho rero yiyumvira atabashumba batawe bariko bashaka bangana iki nanje hano ndiko ndicwa n'inzara mve hasi gende kwa dawe meze ndamubarinde dawe naracumuye kumva ico nongera ndagucumurako ntibikwiye rero ko nditwa umwana wawe ntabara ushire mu bashumba bawe ahaguruka rero agaruka kwa se akiri kure se arabona ikigumbagumba kiramuniga ariruka kuva mu bitugu bararamukanya araheza wa muhungu abarira se ati dawe naracumuye ko mw'ijuru nongera gucumurako singikwiye kwita umwana wawe ese wiwe yamurabarira abasuku biwe ati nimuzanire ivyambagwa vyiza mubimwambike mugire ko mumwambike impeta ku rutoki n'ibirato ku maguru urabe kandi ikimasa kinyuze ukibage tugire umunsi mukuru w'akanyamuneza kuko uyu muhungu wanje yari yarapfuye none yazutse yari yazimiye none yazimutse nuko rero aja kugaburira umunsi mukuru ariko rero umwana wiwe w'imfura yari mu mirima ngo aze gutahuka yegereye inzu yumva inanga n'indirimbo bisekera ahamagara rero umusuku amubaza ivyo ari vyo wa musuku amwishura ati numwe murumunawe yagarutse mbere so yabaze ikimasa kinuze kuko yasubiye kumubona kidondega biraheza rero imutera ishavu aranga kwinjira se rero arasohoka acamuka kumuhoyahoya nawe yishura se ati imyaka amaze gukorera ntabwo nigeze kugambararira nyamara ntaho wampaye na rimwe n'agahene ngo ngirire umunsi mukuru w'abagenzi banje none uyu muhungu yamariye ivyigwa mu bushushungwe aragarutse mubagira ikimasa kinutse ese aramwishura ati wewe mwananje wagumye ruhande ivyo mfise vyoshetse n'ivyawe nawe ntitwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yarapfuye none yazutse yari yarazimiye none yazimurutse ndoshemeze inkuru nziza ya Kristu umunsi umunyakabi umwe yigaye no mw'ijuru azoba akanyamuneza karuta agatemba n'aberanda 99 atakabi biyagiriza bakristu bene wacu umuryango w'Imana mwaba mwebwe mukoraniye mw'ingoro y'Imana baba bariko barakurikirana kw'isamirizo y'Uburundi canke nyene n'abakurikirana ivuka y'imisa ku buryo bwa none twese turumvise ijambo none rero tugerageze kurizirikana kandi uno munsi turi kumwe n'uyu muhari w'ingendanyi uza kugira indagano zabo mu kanya kaza tubashigikire tubasabire ariko twese hamwe dutangure twumvise ijambo ry'Imana kuko niyo mfungurwa y'umukama uno munsi twumvise ko iri jambo rishingiye cane cane ku kutwereka umutima w'Imana twereka ubuvyeyi bw'Imana twumvise kwiga igisomwa ca mbere ngene igihugu c'abahebeyi caguye mu gicumuro kigoye mu gucurisha ishuri
twumvise kandi mu gisoma ca kabiri ingene Pawulo mweranda akenguruka cane ku kigongo yagiriwe na Yesu Kristo, kandi yari yatanguye kumutuka, yari yatanguye kumuhama, yari yatanguye kumwambika ikibara, mugabo akaronka ikigongwe. Muri rero inkuru nziza naho twumvise imigani itatu, umugani w'intumwa yatakaye igatorwa kandi hakaba agahimbare, umugani w'ifaranga ryatakaye bakaritora nyene ryo agahimbarwa. N'uyu mugani rero w'umwana yari yarazimiye, mbere se murumva bavuga ati yari yarapfuye none yavutse, aho rero agarukiye akaba agahimbare. Duhereye rero mu gisoma ca mbere, Imana yari yaragiranye isezerano n'igihugu cayo ca Isirayeli. Ico gihugu rero cari caremeye ko ata yindi Mana kizosenga atari imwe y'abakura mu Misiri, atari ya Mana ya ba sokuru ba Iburahimu, ba Izahaki, ba Yakobo. Ariko bamaze gushika mu bugaragwa, Imana yarabatongeye imyaka n'iyindi musaduka ku musozi wa Sinayi gusenga. N'Abanyisirayeli baca barahorokegwa, bavuga ngo yatevye, ngo ntibazi ico yabaye, baca batangura rero kwiba ko bishurishiza ishuri y'inzahabu. Aba ariyo bapfukamira kandi baraheza baranayishikanira. None rero aho bari kumwe ngazi Imana y'ukuri, barapfuye ku Mana y'ukuri baja gupfukamira ikigirwamana. Ikigirwamana rero capfuye kica kibashikana kure. Twumvise ko Imana yabwiye Musa iti genda urabe, ba bantu bawe ntibarusha baragaba mu kwemera, none rero babaye intagondwa, kandi kibabereye nuko nabazimanganya nk'abasya n'agashyaka karenge ntihagire n'umwe asigara. Imana yari yabwiye Musa iti ngira ndabahonye bose bahere, iti mugabo we nzokubwira igihugu kinini. Uca tubona rero uyu mutima mwiza wa Musa, uyu mutima w'ubutwari, ahubwo we kumvise ko agira acika igihugu akagira ati birabaraba, nibo bagiye gupfukamira iki gishusho c'inzahabu babona n'akazi kabo, yaciye aja kubatakambira, arabasabira ikigongo bavyumvise, aributsa isezerano Imana yabagiriye, aributsa umuhango yabahaye. Nimwabandanya mubisoma mugashika muri iki gitabo c'urukuka nyene ikigabane ca 32 akarongo ka 32, Musa yarashize abwira Imana ati hakubahonya ahubwo nuhonye jewe, hakubahonya ndagusavye ufute izina ryanje mu gitabo cawe. Urumva yuko Musa yemeye kwitangira abo yararongoye. Uyu rero ni wo mutima w'ubutwari, uwo mutima witanga, ni wo mutima ubereye abarongozi bose, ni wo mutima ubereye abatwara imiryango, ni wo mutima ubereye abatwara amaserivisi yose ku isi no mu gihugu. Uwo mutima ubabara abo umuntu ajejwe, uca tubibona no mu nkuru nziza. Aha twokwisabira kwaba natwe twiganiye ingendo ya Musa. Yari afise umutima ushusha n'uw'Imana, nico gituma ataravye inyungu ziwe, mugabo yaravye agaciro k'ico gihugu. Muri iyi nkuru nziza naho twumvise imigani itatu. Yesu yari yaje kutumenyesha Imana, yari yaje kutumenyesha umutima wa Se, kandi ni uwo mutima nyene wuzuye urukundo, ni uwo mutima wuzuye ikigongwe, ni uwo mutima uranga ubuvyeyi bw'Imana. Mugabo nahise aritegereza abo yabwira, abo bamana, arihweza Abayahudi, arihweza Abafarisayo, arihweza abanditsi. Iyo Yesu ari kumwe n'umunyakami bagaca bidoga, iyo agendeye gutoza Pawulo bakidoga, iyo akoze ku munyamirembe bakidoga, nawe ariko abereka uwo mutima w'Imana. Niho rero yabaraba aca araheza
ifaranga rimwe nawe yabona amafaranga y'abanyaburaya afite agaciro kangana gute ni gatoya nta n'icyo kavuze ugereranije n'ubuzima bw'umuntu umwe niho Yesu agira ati mbega none Imana niyo yoreka kugakorondera umwana wayo yatakaye wa mwana wayo yazimiye umwe yatwawe n'igicumuro aho hose Yesu yirukanga inyuma y'abanyakabi Yesu yasangira nabo Yesu yabakira yariko arondera iyo ntumwa yatakaye yariko ashaka kubakiza kuko Yesu akurikije n'umutima wa se ntashaka gapfa aca rero arabona ko niyo migano mbego ntacirikira ababwira aca abereka ko mbere n'ufise umwana w'icangazi iyo agarutse aheza akagira umunsi mukuru n'uyu mugani wa gatatu yabaciye ati umuntu yafise abahungu babiri hanyuma rero umuhungu mutoya abwira se ati ntabazi toranywa ryanje aha dutegere ko uyu muhungu yakoze ibicumuro bigoye kandi byinshi mbere by'urufatangana ubwa mbere uyu muhungu mu gusaba indoranwa arikunda wenyene nta wundi abona yibonera gusura ubwigenge agaca agira uwo mutima w'ubugunge wo guharugamira ibintu akagira intambe y'iby'isi y'ibintu ntabona agaciro ka se ntabona agaciro ka mukuru we ntabona agaciro ko kuba mu muryango ya matungo yahahamira yari yamugize impumyi umutima wiwe waragatutse nta rukundo ukigira umwana ntagisa na se duca tubona yuko umutima wiwe wari warapfuye yaragenda ngo yarapfuye ubwo gupfa rero ku mutima bica bituma yica se ko ntawe utubona na se akiriho mu mico y'abarundi turabizi ubwo gupfa bica wenyene yigira igicibwa mu muryango aramuhebarangara aravavanura sinasa aravavanura n'abavukanye aravavanura n'umuryango wose acika icangazi asa n'ucitse imfuvyi kandi se akiriho agenda rero kubigisha ushurungwe kure ya se iyo byose kandi se arabibona none yabaye aba bariko baratwereka ko kwigenga Imana yaturemanye kandi idashaka kwisubiramo yaraduhaye ubwenge n'umutima gutegera ikibereye none tunyaga kwigenga kwacu yaramuretse aragenda muri uko kwigenga rero wa muhungu mutoya numvise ko yakoranije ivyiwe vyose akagenda kure ya se akagenda kure y'umuryango kure y'igihugu ciwe akaba ari yasesagurira ryatunga ryose acika igicushungwe yarikuye kuri se arahetse acika iritunga mugabo murabona ko ryatunga ritagikingiwe na se ritagikingiwe n'amategeko ya se rica riyunga gushika n'aho aja gushumba akaja kuragirira ingurube akifuza gusangira n'ingurube numva urugero yarikuka yari umwana wo mu nzu hariho abashumba bamukorera mugabo washitse ku rugero rw'umushumba kuko aragiye ingurube mugabo n'iteka ry'abashumba ntaryo afise kubera yifuza kurya ibyo ingurube zirya abashumba kandi bo kwa se abo kwa se bararya areba ijambo rikomeye iyo umuntu ahaye umusaya se ikibi iyo umuntu yikuye ku Mana iyo umuntu agurishije umutima wiwe igicumuro gica kimunyaga iteka yari afise kikamutoteza agaheza agatanga gucambirwa ibitagira akamaro hanyuma kikamuca ku Mana kikamuca kuri bene wabo agasigara ariko akikabanga kumva akakisenge niko abarundi babivuga hanyuma inyuma ya vyose no bya bindi vyose yacambirwa ugasanga nta na kimwe agifise akava kuri urwo rugero rw'iteka ry'umwana wo mu nzu akaja ku rugero ruri munsi y'igikoko igikoko naco nyine mu bayahudi cari gihumanye ingurube yari igikoko gihumanye wa muhungu rero mutoya ageze kure mbere inzara
yifata mu buti niyagaruka yaba ari umuntu woca mwirukana woca mucunga woca atora igiti amaboko yatumutora igiti ntiyongerera mu rugo ibi byose umutima w'Imana uretse ukundi kuko uyu muvyeyi atwigisha umutima w'Imana inyifato ya se uretse ukundi yamubonye akiri kure mu mengo yama mwiteze reka ko yogaruka Imana nayo nyene yaba twiteze irindiriye ko twohinduka uyu Papa Francisco dufise uno munsi niwe yama twibutsa ko Imana itigera iruha mu kuduha ikigongwe mugabo twebwe hari aho tuba mu kugisaba Imana ishaka kugitanga ntiruha mugabo twe hari aho tuba mu kukiyisaba ese akimubonye yaciye akura hasi murabona umutama yiruka akuze agiye gusanganira uwamuhemukiye bavumvise ku kigumbagumba kiramuniga wa muhungu atakibereye ijisho wa muhungu yageseye se wiwe aracamukunda ubuvyeyi bwasa ntibwahindutse ngo ni uko umwana yataye indero urukundo rw'Imana ntirutituka ntiruhinduka ntirugabanuka ese murabona ko atari ibyo agiye kumubaza ngo asigure ivyiwe arabizi naca gusiguza mugabo yamufashe ku bitugu bararamukanya amwakira rero wa mutima w'ikigongwe araheza ategeka yuko bamwambika mu kumwambika impuzu nziza amusubije kuba umuntu arambara amusubije iteka ryo kuba umuntu mu kumwambika impeta ahemeye yuko asubiye kumwana n'umwana wiwe arasubije hamwe asubiye kumwakira nk'umwana wiwe amukunda cane ku rugero rw'abandi bana biwe bose mu kumwambika ibirato amusubiza iteka ryose none rero ko uyu muhungu yari yarazimiye none yazimurutse ko yari yarapfuye ku mutima none yasubiye kuba muzima uyu mutama yaciye agira umunsi mukuru aca abaga ikimasa iyi nyifato rero niyo iranga umuvyeyi w'Imana iyo Mana idukunda ikadukundira n'igicumuro catwangarije urukundo rwayo ntiruhinduke iyo Mana umuntu tuyikunda burya yoba ari igicucu kuko iratwihanganira ubuvyeyi bwayo ntibuhere niyo umuntu yoba ageze hehe aho abantu bagira bati bya n'uruhebwa yezu baruhebwa yaja kubakira ni umutima w'Imana udahinduka kudategera ivyo rero ni ubucucu Imana yaduhaye ubwenge bwo kubitegera mugabo muca mubona ko ivyiyumviro vy'Imana umutima w'Imana udasa rero n'uw'abantu wa muhungu mukuru umwe yari mu mirima atashe kuyumva inanga n'imvuga bisekera ahamagara umusuka aramubwira ati vya n'ibiki ati niwe umwe muhungu nawe yagarutse none so yamaze ikimasa kinuze kuko yasubiye kumubona gikundereye wa muhungu arashavura arashangashirwa aranga no kwinjira aranga gusangira agahimbare na se aranga kwakira mwene wabo bisanzwe biravye neza kuko ibisonobego bitaba yarafise umuhungu n'igishushumbumwe bo bari babiri umwe yashushungwa mu gahinga kure ya se undi yasigaye arashushungwa kwa se muhira mu nzu kwa se undi yasigaye arashushungwa uyu muhungu mutoya yashushungwa mu gahinga arashungwa mu mahanga mugabo umuhungu mukuru ntiyigeze yiyumva ko ari kwa se yashushungwa kwa se ukamenya arashunje kwa se
bigaragara akenshi abantu ntibashake ko Imana ibegeranya bagahitamo gusanzara bagahitamo gutandukana kandi Imana yashaka kubashyira mu muryango umwe. Wa muhungu mukasa yitunganya na se byose mugabo umutima wiwe wumiye ku gahende nico kimwe n'uko Imana itugabira ubwami bw'Imana none tugasanga turiko turatandukana n'Imana canke na bene bacu kubera aya matungo asa n'agahene asa n'ishusho y'agahene twumvise ubusa ibigereranije n'ibindi n'abantu bose. Uyu muhungu muto rero ntiyigeze amenya urukundo rwa se niho yagaye. Uyu muhungu mukuru ntiyamenye urukundo rwa se niho yase kwinjira basangiye agahimbare na se. Umwe ntiyamenye agaciro k'umuvukano asaba itoranwa imbere ya mukuru we, uwundi nawe ntazi agaciro k'umuvukano niho abwira se buri muhungu wawe iki gihugu cawe ndacibuka ko ari murumuna we, ndacibuka ko ari mwene wawe. Se niwasubira akamwibutsa ateka ndi murumuna wawe yari yaratakaye none twamubonye nawe ntitwari kureka kunezerwa dusubiye kumubona. Umutima w'Imana n'uyu. Iyo rero umuntu atazi Imana aba amenye ubwo buvyeyi bw'Imana ngo amenye ako gaciro k'umuvukano ngo amenye agaciro ko kuba mu muryango asanga yagiye kure gupfukamisha uri z'inzahabu nk'uko twavyumvise mu gihe ca Musa. Kandi burya si mu gihe ca Musa conyene n'ubu ishuri z'inzahabu ziracapfukamirwa cane. None rero kwigucira c'Imana ubuzima bwacu aho usanga tumeze nk'intungwa yatakaye turi kure y'umwungere turi kure y'ubundi busho none aho tuba turi kure ya bene wacu baratandukanye. Aho usanga tumeze nk'uyu mwana muto ari kure y'Imana na bene wabo yarangaye kubera amatungo ugasanga turi mu matungo adatunganye akaducanishamo n'abantu. Aho usanga tutakigengwa n'amategeko yo mu nzu kwa Data y'amabwizwa y'Imana, aho tuba twarangaye twarashwiragiye twarishingiye yandi mategeko tugenderako. Hari n'aho usanga tumeze nk'uyu mwana mukuru tuvuga yuko turi abakristo kandi ari vyo mugabo ubupagani butahera muri twebwe. Ubupagani burangwa n'ibintu vyinshi, burangwa n'urwango, burangwa n'ubugunge, burangwa no guharamira ibintu bikadutandukanya bikatugira impumyi, burangwa n'akarenganyo katagira izina, burangwa n'ikinyoma, burangwa n'ubwiyorobetsi buri muhungu mukuru yakuba yiyorobetsa ngo ari kwa se mugabo atazi agaciro ka se na ka bene wabo, tukatakinezerezwa mbere n'ubutungane bwa Data. Mbega hari abantu rimwe na rimwe bashaka kubwira Imana kuko yobonya abanaka. Aha buri muhungu mukuru yagira ati mutoya ahubwo mwirukane muhe igihano. Naho usanga tumeze gutyo turonderera indabi abandi. None rero muri izo mpande zose turetse natwe twemere kugaruka icagiye gutunga urya muhungu mutoya, icagiye kumukiza arico ijambo ry'Imana ridusaba nuko yemeye akitsinda akabona igicumuro camushikanye agaheza akemera kugaruka na ya zahabu yatubwiye ati niko nzosubira kwa Data. Niyo rero mwebwe natwe twahamagariwe kwifatira kandi mu kumva yuko ugarutse wese aheza akakira kubawa umutima w'ubuvyeyi utigera uhinduka w'Imana. Twebwe rero turi bene Mana turi abakristo dusabe kugerageza kurangwa n'uwo mutima w'Imana yegeranya abana bayo, uwo mutima w'urukundo rudahinduka, uwo mutima w'ikigongwe kitagira ubwenge kingana kidaharura. Uyu mutama ntiyaharuye agaciro k'ivyo umuhungu yajanye mugo yaravye umutima wiwe, umutima wuzuye urukundo n'ikigongwe, umutima wanga ubuvyeyi bw'Imana. None rero nk'uyu muhungu mutoya tureze twemere kuko iyo abantu bari ijambo ry'Imana tureze tugereze tugaruke mu nzu kwa Data. Niho hari ubuhirwe, niho hari umunsi mukuru, niho hari agahimbare, niho hari amahoro. Uyu muhungu mutoya yasubiye kuronka amahoro aruko agarutse kwa se. Natwe turafise ivyo twogarukamo vyinshi, umwe wese yinjire
zaka kanya naho nagira ngo ntumire zagenda izitegura bashike ngaho kugira bashobore gushikiriza indagano zabo. Uyu munsi twebwe turaha twibuka ingingo y'umukama yavuze ati reka utwo twana tunyegere ntimutubuze kuko ubwami bw'Imana bukabasana natwe. Yongera ati dawe ndagushemeza kuko wahishije ibyo bintu abanyabwenge n'abahinga ukamubimenyesha ibitaza. Dusanganire rero ingendanye n'agahimbare gakomeye ku mutima wo kwishikana kwifata kuko nk'abana bato. Nawe rero ushaka kwishikana kugira ngo ndakubaze icyo ushaka kuvuga iminsi yose no kwibagira n'iki. Ihereza ryo mu gitondo ry'ibikorwa byiza tubihereza umushaha wa Yesu no gusabira Papa tukadawa twese na mwaramuze Mariya Bishumba. Uzokora iki kugira ngo intwari y'Ukaristiya? Zosangira umwete kugira kenshi kugira ngo twishyure ibicumuro bya bose no kugira ngo dusakramente dukomeze mu rukundo. None uzokora iki kugira ngo ubwami bw'umushaha wa Yesu bugwire mu mishaha? Gereza kuba mu cyaro. Urashobora kumbwira mu majambo ane ibyo uzokora ngo ubemerane? Zosenga, zosangira, zokwigomwa, zobivuma. Imana igufashije Bikira Mariya Mugabekazi w'ingendanyi akakuzigama, uremeye ko uzorangura ibyo byose bigutuma wishikana mu mahari y'ingendanyi. Ndabyemeye. Nibiture rero ku mushaha wa Yesu. Mukama Yesu, waraduteguye kugira ngo twifate ruto nk'abana bato uti reka utwo twana tunyegere ntimutubuze kuko ubwami bw'Imana bukabasagana. Turabishe intonga zawe kugira ngo twishikane ku mushaha wawe nyakundwa tuwuture urukundo rwacu rwose. Urukundo rwawe rudufitiye rwadutumye kuba mu isakramentu ry'Ukaristiya kugira ngo tubere imbugiro n'umutanga, tubere kandi imfungurwa yo mu ijuru. Mukaze muzima akiramuka mushaka kwacu tuguhereje kugira ngo tukumarire n'amuse kutubere kuri kose. Duhamagara n'icyarimo cyawe Papa Francisco, turashaka gukomera mu ngendanyi zawe kugira ngo dukwize hose ubwami bw'umushaha wawe. Mwiyeze n'imyaka yacu n'ibindi tuzosangira urukundo kenshi, tuzokwibabaza twigore ku bwawe, tuzoha abandi akarorero keza, tubaremeshe mu bibagoba, tuzoshingira inka izina ryawe ntabwoba. Niwe uzoba umwami w'imitima yacu, umwami w'imiryango yacu, umwami w'isi yose yitwitabira. Nuduhemuka mu mugisha wawe, duhereze twebwe
amen. shikiriza rero ingabire zawe. Jewe Janine Ndayishimiye bashizwe n'Umukama Yesu nemeye kumugendanira niyereka ku muvyeyi wacu Bikira Mariya n'abavunyi b'ingendane bari mu ijuru. Nzorangura amategeko y'umuhana w'ingendane nishimikije gusenga, gusangira no kuba intumwa. Nukomere kumuheto rero akagumye baguma. Mukapfa muri ubuzima bw'isoko ry'ubuzima bw'amaho, turagusabye ushobore gutezanira iwacu n'ibimenyetso kugira ngo bazovyambarira benshi gusoza urukundo rwawe rwaguje gusesa amaraso yawe ku bwacu no kuguma muri twebwe mu bishusho vy'iranga vya Ukaristiya, gutyo nibo bazoshobora kugendera kuri urwo rukundo aho bazoba bari hose. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Unaho abagirangano za kabiri mushike hano namwe kuko nabajije aba mbere namwe kwendusha kitegene ngendanye z'umukama wacu Yesu mwaje mufukamiga mbega mwifuza iki? Twifuza kugira indagano za kabiri. Mu ndagano za kabiri mushaka kwemerera Yesu iki? Dushaka mu buzima bwacu kurwanira ibizonezereza umukama bishimikiye ku gatima k'ingendanye dufashijwe na mutima mweranda, niho ubwami bwa Yesu buzotsimbatara muri twebwe no mu bantu. Nimushikirize rero indagano zawe. Mukama Yesu, jewe kubw'Imana Salvatore, jewe Mana y'Imana, ndarengutse imbere yawe n'ijwi ryavuzwe n'umutima ukunda cyane Yohani. Murakomeye kuko ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe kandi kuko mwatsinze wa mubi. Yongera ati, murabe urukundo Data dufitiye uko rungana kugira ngo tubashe kwitwa abana b'Imana yo rukundo. Uguma mu rukundo aguma mu Mana, na Imana ikaguma muri we. Ndaje nk'umukangara wawe kugutura urukundo rwanjye rwose. Urukundo nange rufitiye rwagutumye uguma mu isakaramentu ry'Ukaristiya kugira ngo umbere inkuka ijoro n'umutaga, umbere kandi ifungurwa yo mu ijuru, umugati muzima. Na jewe nzokwitwararika guhereza Dawe wo mu ijuru ibikorwa vyiza vyaje ndi kumwe nawe. Nshaka uyu munsi gukomera mu ngendanye zawe, gukora ngo ngize hose ubwami bw'umushaha wawe. Mutima mweranda kumoka kuri Data na Mwana nashungurukireko kugira ngo ndanguranubwira ibizokunezereza, navyo ni ibi: gusenga, gusangira, kwigora no kuba intumwa. Niho Data azonyirazwa kuko nzokwama vyinshi. Mariya mugabekazi w'ingendanye, shikiriza ibisabisho vyanje Yesu umwana wawe, nunsabire kugira ngo ngo wawe tutagitana. Urakoze murakoze ubwatsi. Cyo guhaguruka tugaragaze kwemera kwacu.
nufashe abarongozi bacu maze mu ngingo zose bafata bame bumvira mutima mweranda bashire imbere urukundo ubumwe n'ubutungane kuri bose twumvire Mukama. turaguhereje abantu barushe ku mutima no ku mubiri, abashonje, abarwaye, abapfunzwe, imfubyi n'abapfakazi, impunzi, nubabere inyishu mu ngorane barimo, ubarinde kwiyegura, twumvire Mukama. Dawe muvyeyi wacu,
Wamaze gufungura kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayereza abigishwa biwe avuga ati akire mwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro ivyo murabigire mu nyibuka. Abana b'Imana bangana kwemera n'agatangaza. Niba rero mukama bihugu gufata ugusohoka ku mwana wawe baguhereje umugati w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro uganakenguruka ko duteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire igihugu turataka dushimitse umutima mweranda dukoranirize hamwe aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ikazi y'abakiri ku isi yose yuzuzemwo urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco umwepiskopi wacu Rudolphe twashimiye gusa. Wibuke nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima wakire Kristu akengurukira umwaka umwe wese yubatse urubiwe akukengurukira kuturabira igihombo tumaze rwose asaba ngo umuvyeyi Bikira Mariya babandanye asabira cyane cyane batwikira
akira umubyeyi agushimira ku mwana wiwe ushikanye imyaka 33 y'amavuka, akamusabira akamwebana imushungurukirako cyane cyane imigisha n'ingabirano yo kubaha Imana, agasaba kandi ko umukama yomuha imisozi z'ubwitonzi. Akira umuryango ushimira ku myaka 10 umaze kubaza Kristo, ugashima ingabire y'ubuntu umaze kubagarira n'umuheza y'uko byinshi harimo amahara meza n'amahoro n'umunezero. Umuryango ugasaba ibandanye gushigikira. Akira Kristo utegukira ibyiza byose umaze kumubwira. Akira izina Kristo utegukira byiza korera umuryango wiwe mu bihe bigoye urimo, ukagusaba amahoro n'umutekano mu mirimo n'imanza ariko aritegurira uzoganira n'umubyeyi wawe Imana ibakire. Niwakire ingabire iwacu amaze kurenguka cyane cyane tuganduka kuri munsi Rubi Mariya Bihomuse. Wakire Jean Bashirahamwe, Pierre Ayusu, Helene Ndabacekure, Eugenie Ndayavugwa, Atanaze Bashingwa n'ubusa, Amizi Ndabibona, Hajayani Rose, Charles Amazina, Leo Amazina, Fitness Ndayegura, Kasile Nahabandi, Antoine Misigana, Arnaud Bagatore, Silvestre Kamazina, Gaita Kabami, Edouard Kabami, Joseph Rukoboza, Clément Rugato, Gervais Kabuyenge, Arthur Rushemeza, Constance Ndasenga, Claire Habimana, Terence Mubati, Ansile Ndayirorere, Oswald Simbuka, Edouard Zingo, Divine Samukiza, Gerard Germaine Wigire, Boniface Nitunga, Benoit Nahimana, Marguerite Sibisi, Ernest Ntangabirori, Jerome Sinwije, Léa Nizuko, Lucien Noël, Alfred Kamenyi, Gilles Muwenanga, Isaac Masabo, Oda Ndayishimiye, Yassine Ndomo, Agathe Ngeregere, Evariste Kambura, Juliette Salinyange, Olispo Kazikomayo, Consolate Simuka, François Mafurevo, Venna Monsignor Cinese, imitima yose ikiri y'umuturatoro. Ko bari bemeye kubatizwa bakishushanya batyo umwana wawe yapfiriye batabari basanyirizwa. Wibuke kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwikabye bizigiye kuzuka. Wibuke nabo bose bamaze gusezera isi n'ubaki wawe bane umugisha uri natwe nawe. Natwebwe twitakambiye twese tugirire ikigongo tujye dusangire nawe ubuzima budahera twame tukugenda hasi turi kumwe na Mariya muhimbazwe nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye muri iyi si n'abatumyi bawe tugusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
mukama yesu kristu yabwiye abatumwa bawe uti nawe sigaranye amahoro ndabaye amahoro yanjye nturame ibicumuro byacu nabajyana ukwemera kuri kiliziya yawe witabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe rirambuye windika ubuzima bw'ingoma mu myaka yose horana amahoro y'umukama. Aherewe abaturemana muri bwagaturemana muri gukura hanze y'ijuru.
dusabe turagutakambiye mukama izi mfungurwa zo mw'ijuru twihereje nizidukomereze umutima n'umubiri maze twabe tugendera ku byo tutumarira aho kugendera mu byo twiyumvira tugusabirije yesu kristu umukama wacu. Twubake imiryango diyoseze nkuru ya Bujumbura n'iteka n'akanyamuneza ko gutumira abakristo bose mu nkuka y'imisa yo kugurura umwaka w'ubutumwa 2022/2023 no guhimbaza imyaka 22 umwepiskopi mukuru wacu yatiwe muri iryo banga. Iyo nkuka y'imisa izobera ngaha kuri katedrale ya Kinamondi umunsi wa gatandatu uza igenekerezo ya 17 Nyakanga kuva igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo. Kaze muri benshi gusangira ibyo byiza by'Imana. Abajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura bari n'iteka ryo gutumira abubatse bifuza gutunganya neza irondoka hakoreshejwe uburyo kama mu nyigisho zotangura n'Imana igenekerezo ya 25 ukwezi kuva igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo muri sale ya Jerusalemu. Haza umugore haratumiwe kandi n'abageze imyaka 2 barindiriye kuronka ikibondo n'ingo zikibandanya inyigisho zo kurondoka neza Imana ihezagira ingo zacu. Twubake kiliziya y'umuryango gutuma ijambo ry'Imana kurisoma no kurigendera. Imana mwiza mwese